mfise indoto ko nzoba umukire kuko jewe sinzokwama nkenye kandi jewe ndakunda amahera nkuko abandi bakunda amabiya. Eske D1 wari wabimusavye nkuko Nana Deje yabikubajije? Ndafise umudada yitwa Dashu Darlene yasariye D1. D1 aramukunda, Darlene arakunda D1 ku buryo bwuko indirimbo ziwe zose azizi ku mutwe. Nivyashika nawe akagusarira. Bayiye no vuga ati nk'abademu kenshi baba birata ku bintu bijango n'ibisusu. Ingidi. Aho produit zibikora dushobora gukora zikabikora. Umuntu kumbura tangidi afise canka atabisusu afise mukabimo neza cyane. Vuga ati yo nukuvuga ari taye nyene nto igereranye. Tukamuha produit ibisusu bikaza akaboneka yambaye pataro, yambaye jipo, yambaye butura, ukamubona neza kabisa ku mataye yiwe. Ego. Aho yonze ibisusu kabisa bigasesa neza cyane. Ego. Mbega bigenda gute mbega ningaburo mu nimiti mu muha ningaburo nishinge bigenda gute? Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. Oh, tuba twagarutse noneho aho mu muziko tuticara umusatirize mba ndahari kugira ngo mbaranye ndabazanira abacanke bariya. Turacari mu gisagara ca Gitega aho no muzi twagiriwe bakwe no kwakira umwe mu bastare noneho baje batazambaye. Bujyanye wengu tutazambaye. Je ntazambaye mu muziki. Nje guhitinga ku buryo abantu abajene, abapapa, abamama bose baneze. Ego. Bose bahitingisha. Bose ndabahitingisha. Uzobahitingisha nikire? Mu bijanye n'umudiho w'umuziki. Umudiho wacu kandi umudiho ukozwe ku binga bunonosoye. Ego. Ninde yaguhanuye ngo uje mu muziki bro? Nje nihanuye nk'impano yanje. Niyumvise mutara yuko no ririmba hama ndategura kuririmba ndaririmba. Ego. Yitwa Dr BEKERE canke ayandi mazina kumbure bagenda bamwita hariya anyatwibutsa kugira ngo abadukunda canke abadukurikirana bamenye umutumire wacu uno munsi. Ku kazina nitwa Bukure Evariste niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Ariko mu bujyango no kuririmba ni Doctor BEKERE. Yes. Doctor BEKERE. Hari anye Doctor abakunda abivuza bazi ko kubonana na Doctor gusa bizimvye. Kuko bari umuntu hambaye, bari umuntu akomeye cyane. Doctor BEKERE hariya anye imbere y'ukuza kutubwira ibyo isanzwe uvura n'icyatumye bakwita Doctor. Reka tugaruke kwanza ku muziki kuko na cyane cyane watumye ndakurondera kubera ujye utazambaye mu muziki. Doctor BEKERE, urugendo rwawe mbere rw'umuziki kumbure warutanguye gute? Urugendo rwa mbere rwagenze neza, na twararukoze aho urugendo rwa mbere mu bijyanye n'umuziki narukoreye mu Rwanda, i Kigali. Ubona ko urugendo rwa kabiri mva i Bujumbura nza ngaho Gitega. Ego. Urugendo rwa mbere warugiriye i Kigali. Warugiriye i Kigali. Hariya anye ngo Kigali ngo hari isuku rirenze. Hameze neza cyane, abantu baho ni beza cyane, barahitinga mu bijyanye n'umuziki kwirekura kuko navyo biri muri bituma umubiri umera neza. Kwirekura mbe ubishatse gusobanura ikibirekura gute? Kwirekura no kuvuga mbamuze kuryoherwa umuntu akanezerwa nta mafyikiriye akaryoherwa nyene biciye muziki. Ego. Akaririmbo ka mbere kaje ku izina rya Fise Indoto. Hari anye kajya karirimbo karavugishije batari bake. Je ndibuka ko kuko nanje ndumusatirizi ndakurikirana ibiganiro by'abandi uri ku radio burya byatumye ndagutumira. Maze kumviriza kajya karirimbo ebana nkumva ikiganiro ndibuka ko ari kugikoreshwa na Nana Deje aho yakubajije ati kugira ngo ndibuka ko ico kiganiro sinibuka ko ndagifise kadakirabe kuko naracarogistre ndavyibuka kadabirabe file kadakirabe aho bakubajije ngo tumve ikibazo fisi ni umugabo nanje ndi umugore urandemeshe jona bizoshoboka nge tumve niyumva amakono ndimba kuko muri mvye yanjyohe cyane Evariste washimye gusubira mu ino ndirimba ariko washimye kandi kumva ko uririmba kubera bisigura ngo ni waguhaye inspiration. Ego cyane yo kuririmba courage. Ego uramaze kugira navuga kugerageza gushaka kubonana nawe guhura nawe. Oya navyo ndagerageza. Ariko bishitse twobona mubonana ukabimubwiye
ego ntibitahuritse ko abaririmbyi bakunda abandi muri ubwo buryo ku buryo yumva ko hari umuririmbyi yomuha inspiration na cane cane wo ngaha benshi iyo muri ko muraganira hari gihe bakubwira ati oya twe nta muririmbyi wo ngaha yoduha inspiration kumbere tworabira ku bandi baririmbyi bakure n'ibindi bitandukanye wowe uhora aha uyu ni ikiganiro muri ko murakorana na Mugisha na Deje kuri HFM mu kiganiro c'abaririmbyi aho yakubajije ati mbega kugira ngo ufate beat y'indirimbo ya D1 urayisubiramwo uyiririmba ko amajambo yiwawe eske D1 wari wabimusavye nkuko na Deje yabikubajije nibaza ko umudiho nta numwe ugaba iyo nza gukoresha amajambo hariho creation y'umudiho kana ngo vati udi wa mudiho mu ndirimbo ya kanaka ico nta nibaza ko atakibazo na kimwe kihari gusa iyo nkoresha amajambo yiwe niho narindi kunda kumurondera ariko umudiho ni nkuko yotora n'uwandi canke bagatora iwawe ivyo nibisanzwe ego kabisa wawushimye kino n'urya mudiho uvuga ati jewe kabisa ndakeneye ko indirimbo yanje yofata umudiho w'ijya ndirimbo ya D1 nukuvuga ryo mudiho kugira ndagukoreshe ikintu nawushimye ca mbere nuko nashimye ibikorwa akora nashimye nye n'umudiho maze kumushima numva ko mu ndirimbo zose nzokora ukurikirane gose natweza gushiramo indirimbo isa harimo umudiho usa n'uwiwe nico nabikoreye ego ujya mudiho wagenda gute gerageza uraho ukuntu tuvugiriza gato so bakuzi wa Igoze TV turi kumwe na Doctor BEKERE canke BEKERE Evariste aho aheje kutubwira beat kumbure beat aririmbiye ko iyo ni beat ya D1 noneho nawe nyene aca agarukana akaririmbo kiwe yise Fisi Indoto hariya anya ngo Fisi Indoto yo kuba umukire uburakeye ubusi cyane biko birazamuka ariko Fisi Indoto kugira handi ha muri izi mpuzu wambaye hagati y'ikirato inkofero agapira ipataro ico watiye nica nta kintu na kimwe natiye kabisa je no mustare akoresha uburyo bw'iwanje uko buba buri kose nta n'umuntu ajene mfise ndacimana jaje wenyene ego ufise indoto yo kuba umukire nkande ufise indoto yo kuba umukire nka brigade ego Uburundi rero nta bakire bahari abakire barahari ni benshi muga mu mwese afise habiza nico tarugete mviza hariya niba bumukire ikintu ca mbere kumbure uzotangura kugura wishimiye kizobiki indege kabisa ko noyigura mbaye umukire no gura indege ego ndubatse mu gihe wabaye umukire ufise inoti ufise kumbure akanoti utuno ibinoti burya anye bizotuma kumbura urongora uwundi mugore ivyo sinshobora kabisa aya ivyo ntivyotuma ntirimbuka ntumurongo aya kabisa okay Evariste canke Dr BEKERE ubu uri mu mugwi w'abaririmbyi aho ufise indoto noneho yo kuba n'umukire hari anye ngira ngo umuziki uzoba waguhaye inoti binoti ku madiri menshi mbiga hagati ya Evariste ataraba umusani ataraba umustar nubu Evariste ari umustar Evariste ari umuririmbyi ubona ubuzima butandukaniye duhere hagati yo kuba umustar mbega kuba mu buzima bw'ubustar bumeze gute ubuzima wabamwo utaraba umustar mbega vyari bimeze gute mu buzima bwo kuba umustar biratuma abantu benshi bagukunda ariko nabandi bagira ama commentaire ati none yarasaze abaye umustar zagiyemo nibike batabizi ko babimeze rero hagati yuko ava imbere yuko umustar n'ubu itandukaniro rihari novuga ko tuzinanye n'abantu benshi aho nkoresha ibiteramo ahehe natumye nunguka abagenzi benshi cyane ego haba ku rubuga rwa YouTube abagenzi ndabafise ego tuje ku ngendo mbega utera umustar watambuka gute ubura umustar utambuka gute bona hari umustar natambuka nyene buke ariko n'ubu ndatambuka mugabo shiramo ibintu vy'iseri nganda ndatambuka nyene kama kawo akaririmbo Fisi Indoto mbe ninde yakakwandikiye akaririmbo Fisi Indoto nije nakiyandikiye nije nagateguye ndakiyandikira ngira ndagasohora Fisi Indoto ko nzoba umukire kuko jewe sinzokwama nkenye kandi jewe ndakunda amahera nkuko abandi bakunda amabiya cheers bro niba bumukira ariko musatiriza ntuzomwibagire hariya anyu gacushira ko nakakagomba ngo dundu
urumva ko bitanyera kabisa mva ni baffles jugumi. Umunsi wahuye na D1 mbega uzomuganiriza gute canke bizogenda gute umunsi wahuye na D1? D1 musi twahuye nzombwira D1 kabisa tera imbere ko ntambwe ugezeko kuko warankundishije umuziki. Yarankundishije umuziki, hari mu ndirimbo ziwe zatumye numva nuririmba kajya kajwi kiwakoresha. Ego bituma namye numva nuririmba kuvuga ni we yankundishije umuziki kandi ntabwo turabonana sindamuzi mugabo yarankundishije umuziki bituma nanje numva noja kuri hit y'aba star. Dafite umudada yitwa Dashu Darlene yasariye D1. D1 aramukunda, Darlene arakunda D1 ku buryo bw'uko indirimbo ziwe zose azizi ku mutwe nivyashika nawe akagusarira. Sayi novuga ati karibu kabisa, karibu kugira duhitinyire hamwe. Abangaye Gitega, abangaye Gitega ni karibu, ni karibu. Ego nta kibazo. Ugumva udafise igishika cyo kubona umwigeme yasariye D1? Dafise igishika cyo kumubona kabisa. Ndagifise kumbura ngira tuzobona. Ego. So bega tukwitege kwibiki Evariste kumbure ugiye kugizana iyahe mpinduka mu muziki na cyane cyane mu muziki wawe? Mu muziki ngiye gukoresha indirimbo zifite ivyiyumviro vyubaka, nzokora muri kote zibiri, indirimbo z'urukundo zijamwe n'urukundo kwinjira mu rukundo icarico, nongera nje muri kote y'ingene umuntu ashaka kwiteza imbere mujyango no gukora, no kuvuga niyo vision mfise yo gutanga ubutumwa message mu muziki. Ego umugore wawe atangwe kubona wambara pocket yari ugenda ugira vya bindi by'abasani nkuko mbega bifashe gute mu gihe tuba tuzi ko abaririmbya benshi babiyumvira ko nabi ngo barasambana ngo bamwitabi ngo banywe kiniki, mbega umugore wawe tuje kuri kote y'umugore ya madame mama w'abana yabifashe gute? Mu bisanzwe nta pocket wawe nambaye, nta pocket nambara gusa ndambara nkikwiza ariko nk'umustar nkagerageza no kwambara ibintu babizimvye babizimvye kugira ngo ubustar ntibu tubibona nyene. Ahubwo na muri mbere karimbo katumye kagira kabiri nasohoye kavuga gute? Na karimbo nise mu rukundo, ugiye kuri YouTube ukandika Doctor BEKERE ukabona mu rukundo. Gato ukaturirimba. Baby mbona, baby mbona, baby give me my love, baby give me my love. Ubwa mbere waraje unyereka urukundo numva rurasosa umengo ni mbombo. Ari hanye umengo ni mbombo. Ukamuririmbiye yifashe gute? Cyavuga ati none nibiki? Namuteye surprise. Sekundari mito mu bugira kabiri. Namanje kwikukira muhira nabanza kwimurimbira azamba yagiye mu byuma yatangaye cyane. Yararyohewe kabisa. Ahari yubaho. Mbiga nigihari uzokora clip video kugira ngo abakubonye mu kiganiro no munsi barakeneye kuzokubona kandi amasanamu y'akaririmbo swat kamwe give me love canke mfise indoto naka karirimbo tegekanya gushira imbere kwanza gukorera amasanamu. Akaririmbo ngomba gutangura imbere ni ako mu rukundo, ngomba gukora amasanamu. Akarimbo kazashaka kwirikira na karimbo kitwa nyigiza mu rukundo, nikarasoka nikanituraga shira habona kashakaje habona bikumena video. Ako kazoje habona gafisa amasanamu ni nyigiza mu rukundo, nyigiza mu rukundo, kwigiza urumva no canke ni nyegereza. Umva abari nyuma baramwigizayo bakamusugumirayo. Umuntu umva yukigabagena bamwigizeyo tuzoyibona. Mbega umunsi wa mbere uje muri studio ntabwo wari ufise kumbure guhagara imbere y'umu producteur canke bagagushira y'beat nta du contract twahabaye canke udusoni canke ubwo? So umunsi nanja kuririmba nta dusoni nari mfise uretse ko ntari nzi ngene biza kugenda ariko byose byagiye neza, byabaye nkuko nabishaka. Ko naravyiyumvamwe cyane nkumva ko biza gushoboka. Ego umuririmbyi wifuza ko korana indirimbo mu bastar bo ngahi iwacu mu Burundi avuga ati kabisa dukoranye collab tugakorana indirimbo ndabona yuko no mashitse ku rundi rwego mbe ninde umuririmbyi no shaka n'umuririmbyi yitwa Estanish niyo shaka ko twakorana indirimbo kabisa. Ego niwe numva ko iyo shika akonyota. Muramaze yobakuze Estanish yobakuze? Estanish ntanzi cyane, ashaka kuba tanzi, ashaka kuba nyumva mugabo ntanzi ariko ndashobora kuzomurondera. Umustar akuzi nini? Bastari banje hariho uwitwa John Black yarimbye indirimbo sine ibishetani biti bishetani ugiye kuri tubu cibona. No mustari yo banzi ubundi mustari yo banzi ni Embidata.
mu telefone yambwira ko neza cyane. turondere MB data pondis. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. uranatomboye abasitari muri abantu bakundwa n'abigeme batandukanye, ntaho uzosanga kumbure ukuja mu muziki kumbure bizanye icuka kiri mu muryango. Oya ntibizoasha nabwo baba badukunda, hariho byo gukunda nyene bisanzwe, ariko nta bintu birebire mu hiyo kwinjiramo. Nukwicubahira mu busitari umuntu abarimo. Ego mani bagukunda naho nibankunda bazonkunda, ariko nta birebire tuzinjiramo. So Evariste canke mbere ko turangiza reka noneho nje muri iki kintu mbega gute kubera iki why bakwise Doctor Bekere, mbega uri doctor mu biki usanzwe uvura iki, ni cyahe kintu cyatumye kumbure bakwita doctor? So gituma banyita Doctor Bekere canke nitwa Doctor Bekere, sanzwe mvura ndi nutritioniste, ndavura ingwara ku buryo buhagije, nkora mu sacha Bujumbura, ndavura amagute, amahasima, ama hypertension arterielle, ama frigidité, ibintu bitandukanye ingwara zibona zigisibije. Nk'abademu kenshi baba birata ku bintu bijyango n'ibisusu, ingidi, aho produit zibikora dushobora gukora zikabikora. Umuntu kumbure tangidi afise cyangwa atabisusu afise mukabimuha neza cyane, vuga ati yo nukuvuga ari taye nyene nto igereranye, twamuha produit ibisusu bikaza, akaboneka yambaye ipataro, yambaye jipo, yambaye butura, ukamubona neza kabisa ku mataye yiwe. Ego aho yonze ibisusu kabisa bigasesa neza cyane. Ego mbega bigenda gute, mbega ni ngaburo ni miti mu muha, ni ngaburo ni inshinge, bigenda so ntabwo ari inshinge ahubwo ni ngaburo. Dufise ama erma, nukuvuga turafise ibintu dukora birimo ama erma aza gutuma aduza inyama miskre, bigize inyama miskre, nukuvuga produit usiga hanyuma igaheza inyama ikipanura kandi ata consequence cyangwa ingaruka nimwe habaye. Bifata igihe kingana gute kugira ngo vya bisusu abironke canke zangidi azironke? Bivana n'umuntu, hariho abo dushobora gukorera ko ku minsi 11 nabo dushobora gukorera ko ku minsi nka 13, bivana n'umuntu. Ivyo bisusu muba mumuhaye biba bifise garanti abimarana umwaka, bibarana igihe kingana gute? Ni burundu rega n'inyama yaduze nsubire inyuma, naho yokonda mu byo bigaragara handi urabona ko kujyanye biba bisanzwe bimeze. Ariko je ndafise ubwoba ko usanga bigumye none ari byo mu nukuvuga igisusu bacabaye mu bwo buryo aba kiraguma mugabo, ukuvuga ntibitepa kujya kwinyama nyama, oya mbwa kiraguma mbwa ukika ariko aratamba ukabona ko hari ikintu kabisa yarose. Noneho turangiza n'ikiganiro kandi uko mongereza ibisusu, mbega kuri bajyana usanga bafise inda nini, abigeme canke abamugasanga bafise inda yasesetse, abo bo nta kintu mubafasha nkuko musanzwe kumbure mongereza ibisusu? So abantu bafise inda usanga bafise urudaro runini, turafise produit imugabanya agasubira kuri yarinye yategezwa kuba ariko uwo muti turafise n'umuti wa impuissance sexuelle. Ikibazo rero kirakaze, ejaculation precoce, haba ku bahungu, ku bakobwa ni frigidité, gihe hagira umumiro ugasanga induru mu rugo n'ibibazo. Rero byose za ma produit arahari turayafise. Ego mbega nta muba mufise nk'abo mumaze kongereza ibisusu? Barahari ariko si ngombwa ngo tubavuge ko abaganga tugendana ibintu by'ibanga. Mbega bo gukenera swata bokenera ibisusu canke abokenera ko bapungurizwa inda babatore gute? Iyo dutelefona ku nimero za WhatsApp 69 47 37 10. Iyo niyo nimero nkoresha haba ku WhatsApp canke ku telefone ntoya. Cyata kadusanga mu gisagara ca Bujumbura mu buryo bunyaruka kugira dutora, cyadusanga kwibarabara bita ijya matafari ni muri Gihosha. Naho yogera aho abamotare baparika agacabaza ati muganga Evariste akorera, baca bamuturaho ku mafaranga 1000. Ego wibeshera bro, ivyo bisusu canke iyo ndakwerura bigabanya nzofuma ndagakata muri montage kigani. Abanzi baranzi kabisa, abanzi baranzi, nta muntu yishimagiza ariko abanzi baranzi. Ego ibisusu birongerezwa inda iragabanywa, mbega nta kindi kintu kumbure turi kuba mama, kuko abamama canke abigeme nibo bantu kumbure bakenera bote cyane, nta kindi kintu kumbure musanzwe mukora kugira ngo badukurikirana baze babitu? Abantu bamuje ibiherehere ari umuntu yimonora canke kwiyambiza agacaza ibishunduri, turavyefasa, turafise produit ivyefasa umubiri ukamera neza.
ugasubira uko waje. Twavuze ko dufise umuti w'amazi, mu kinyarwanda bavuga ngo n'amavangingo. Ivyo byose turabikora ibintu bikagenda neza. Amavangingo mukayamuha kabisa Neza cyane. ndakeka madame wawe waramuhinduye wese ibisusu warabimuhaye indangira ngo warayigabanije yimba yarayifise ari anye ngira ngo amapanga. So arahari rero ni Bukuru Evariste canke Dr Bekere arahari, ariko kandi turakeneye address, mbega nta biro canke ahantu musanze mukore? Biro ni mpande ya stade Intwari muri Rohero, ariko tadutelefone ntiwo turonka ko tuguma twiruka. Urana nk'ubu turi Gitega, aha tuvi Gitega tuguma twerekeze mu ntara ya Ngozi, umva tuguma tuzunguruka, bisaba ko ajya nimero niyo amanza gucako. Ego Hama kandi abifuza ko bona canke bokumviriza indirimbo yawe neza na neza canke indirimbo zawe neza na neza, mbega platform imbuga kumbure ziriko bozitora kuri zahe imbuga zimaze kujako, wandika Doctor Bekere aho indirimbo zisangako, kandi wibuka gushirako hariya kajya gakengero kagafyonda kongera ugaparataja kugira ngo ibintu bimere neza. yanyu bawagize subscribe? Yego bawagize nahejeje kukivuga. So gira subscribe canke sabone kuri yanyu bavuze yitwa indirimbo YouTube channel. YouTube yitwa Doctor Bekere. Ja kuri YouTube channel rero wandike kuri recherche ya laptop yawe canke smartphone yawe wandike Dr Bekere, ukibona indirimbo ziwe zose. Hama kandi ntiwibagire kudufyondera handitse sabone n'agakengeri hari yanyu canke subscribe kumbure bivanye n'ururimi ukoresha muri smartphone yawe canke muri laptop. Arahari rero intererano yawe ni abonema canke sabone canke subscribe arahari, ariko kandi dusezere gato na fisi indoto ukaturirimbira ukoresheje imisegonde mike, hama dusige inzira amavuta. Reka ndayihere hagati ko hajya nahere ivyo kwa mamu bubare nta mahera ufise, kwa musegerereza nta mahera ufise. Sindabarambire genda hariya kuri channel hariya muca mubibona yose. Asante sana. Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh.